nkuko rero nababwiye rero dufise umushitsi adasanzwe kabisa yatugendeye dutangwa n'ikiganiro rero umushitsi tumwakira ndetse anidondora abantu bamenye karibu cyane widondora. Murakoze. Jewe banyita Habonimana Chris Darno. Nkabandi umushingwa manza bimwe bita umwavuka. Nkaba nkunda usi n'inkino. Cerekeye cyane kuyubahiriza ry'amategeko agejwe n'inkino muri rusange. Nuko rero muramwumvise ni Chris Danimetre Chris Darno yatugendeye rero hari vyinshi tugira tusangire kuvyerekeye ko babwiye ati ajejwe kurabira hamwe ikurikizwa ry'amategeko biciye mu nkino. Rero Alonso turazi twese yuko hamaze iminsi hari ikibazo hagati y'ivyabaye dutangura kwibutsa abantu yuko ihiganwa ryo mu cicaro ca gatatu ryo kurondera imigwi izodwa mu cicaro ca kabiri ryarangiye. Murazi yuko ryari ryaratebejwe n'urubanza rwari hagati y'umugwi wa Delta Star n'umugwi wa FC Barcelona. Munyuma Delta Star itsinda urubanza bagenda gukina ukino rwa demi final n'umugwi wa Musongati Academy wahari Igitega. Turazi yuko hari ya Igitega vyaheze ari kimwe ku kindi baza ngaha ibujumbura bangake ku kindi munywa itakura kuri za penalty Delta Star iratsinda. Maze gutsinda twese turamya tuti umugwi wa Delta Star niwe ugiye gukina icicaro ca kabiri. Ariko haciye iminsi twumva mu burongozi bwa Delta Star nako mu burongozi bwa Musongati Academy bitwarira umugwi wa Delta Star kuvyerekeye bavuga ati hoba hariho abakinyi babo boba barakinishije basanzwe bakina muri ndi higanwa ryaho mu babanyi bo muri Kongo bakaba baragarutse gukina ngaha muri mu gwa Delta Star kandi ivyo navyo bikaba bitemewe. Baravuga ati ndetse ati baravye nabo bakinyi tubona yuko boba barenze imyaka isabwa kugira ngo ukine iryo higanwa ryo mu cicaro ca gatatu. Ivyo rero birigwa bimaze kwigwa twumva ku munsi wa gatatu ntihenze hasohoka ingingo yuko baravye ibirego vy'umugwi wa Musongati Academy basanze bishemeye. Baravuga ati twebwe twabonye yuko ari amakosa yakozwe kubw'ivyo tuvuze yuko umugwi wa Musongati Academy ari we ubaye qualifié Delta ibaye disqualifié. Bo ku birego Musongati Academy yashikirije ni kirego ahanini nyamukuru gifatiye ku mukinyi bagiye kwiga neza na neza basanga akina championnat zibi donc basanga numukinyi yakinyi n'ihiganwa ryo muri Kongo. Ibyo navyo biteye ku bintu n'amategeko sivyo. Ivyo birego rero nivyo vyashikirijwe bari bitabariza bavuga ati nyabona nta kuntu Delta Star ukoresha umukinyi bigaragara neza yuko participa no mu higanwa ryo ngaho hakujya muri Kongo ndetse banashikiriza novuga na lisansi yiwe akoresha mu ryo higana ryo muri Kongo. Mu nyuma muri FFB naho bashinga novuga umugwi ugiye novuga kwicarira novuga urwo rubanza komisiyo ad hoc baja ngaho onye bariga novuga kuri ivyo birego. Ariko ku nyishu batanze cyangwa ko baciye urubanza nuko Delta Star cyo webo icyo bagerageje gutahura neza cyangwa tugerageje gutahura neza ivyo batemeranyije novuga n'ingingo y'iyo komisiyo nuko mu guca urubanza bafatiye ku birego bitatanzwe na Musongati Academy sinzi kunahura neza ahubwo byaje mu nyuma ivyo bindi byaje mu nyuma byo kuvuga yuko nyamukinyi ambavu yuko novuga akina iryo higano ryo muri Kongo ahubwo ananarenza n'imyaka ikurikije n'amategeko cyangwa imyaka amategeko asaba yuko abakinyi ba participa mu higano ryo muri 3e division bategerezwa kuba batarenza. Ibyo rero wanashima ico kintu cy'imyaka nico cyanakoze ko ahubwo ahanini umugwi wa Delta Star
rero Delta Star yahavuye novuga nayo nyene yitabariza mu kwitabariza kuko iyo komisiyo nkuko twagiye turabibona nuko atayungururiza ifise bavuye bitabariza kujejwe ku mukuru w'ishiramo ry'umupira w'amaguru hano iwacu mu Burundi utwara federation rero kugeza ubunye niho novuga bigeze nuko kugeza ubunye bakirindiriye yuko hobaho reaction y'utwara federation kumbure kucerekeye ico kibazo iyo ngingo yafashwe voilà nuko rero nkuko twashoboye kwifashisha umunyamategeko Maître Chris Darno kugira ngo adufashe kuri ico kibazo wumvise Maître kucerekeye ico umugwa Musongati Academy witwariye umugwi wa Delta Star kubwawe no kuca amateka avuga ukivuga kwiye murakoze abo nimbere yuko afata n'ijambo ngira ngo onatahuza bariko baratwumviriza yuko nibwo ujeje gukurikirana iby'amashigwa mu ngiro ry'amategeko cyane cyane mu mupira w'amaguru ariko ngira ngo ntiwegukira federation ko biri ko ngira ngo yotanga umucyo niyumve yuko iba yarungitse arigenga ngaha kugira ngo ntange umuco nk'umunyamategeko kandi nk'umuntu yoba yarafasha akanya agasoma ijya reglement novuga gute niho havuye amatati niho havuye kutumvikana kuvuga yuko nta namwe negamiye tuje ngaho kugira ngo dufashanye bishabe ko baratwumviriza kuko nibaza ko haza kugira byose n'ababazi ibibazo kugira ngo tuvyumve neza aho ikibazo kiri aho kitari aho byapfiriye naho kugira gute naho dukwiye kwa miliyoni hanyuma nkuko aje kwivuga neza ubundi bavuga yuko ngo hari abantu ha murunturuntu rero nico gituma hama hakenewe amategeko rero no muri sport nico kimwe rero si utunkitunwa rero yabikeneye yuko haba ari amategeko ayigenga rero mara aya mategeko ugiye kuyasoma neza uvyumve neza aya mategeko agenga ama equipe agenga ama club sivyo yagiye muri iryo higanwa aho turi kumwe hanyuma kuvyabaye rero sasa ni kuvuga yuko iyi reglement igabuye mu bice indwi uvuga nko mu mashapitre indwi rero muri aya mashapitre indwi hariho makuru hariho chapitre ya kabiri ivuga ububasha bwa komite organisateur novuga komite yiyo tournoi hakaba rero n'iyindi nibaza ariho havuye ico kibazo nkuko mwagiye murabivuga uko na general byumvise nk'abandi hakaba chapitre ya gatanu ivuga icerekeye qualification des joueurs no kuvuga yuko iyo mu gihe abajoueurs batari assez qualifiés jouer muri tournoi ninde avyishura bigenda gute iyi chapitre irabivuga neza sinzi ko we wavuze ikintu c'imyaka ni kuvuga yuko deja baravuga ko il faut avoir moins de 20 ans moins de 20 munsi y'imyaka 20 hama mwibuke neza ko iyi champion ubundi niyo kugira ngo ikuze impano z'abakiri bato donc abakiri bato baronka ahantu bisanzura yego hanyuma kumbure zo turonke n'abaserukira igihugu mu myaka iza mu byumve neza uraza kumva n'intumbero yitonwa urumva yuko hari ahantu n'ibyabaye hagati ya Musongati na Delta hari ahantu byagonganye kuko byari kubiri na vision anashaka sivyo na vision y'itourno bara gukuza impano z'abana bakiri batoya rero haje n'abana bakiri abafise imyaka irenze wumva tukiri hahandi oya hajemo abakina hanze bafise ubwenge bwo hanze wumva tukiri muri kakaranga mutima muri ya vision urabyumva donc ndumva ko gushika ngandi baziko turi kumwe hanyuma rero ikibazo rero ahantu kiri nibaza kuri jewe naragerageje ndinjira ndumviriza ibyagiye biravuga byose ikibazo nibaza ko kifise fase zibiri hamwe bihagaze kuri komite organisateur y'ubwayo hamwe no ku ma equipe ubwayo kuko ama equipe niyo yakira abakinyi niyo ibabaza ibisuzuma ko bakugira imyirondoro yabo hanyuma igafata ingingo
yo kubakinisha ntakubye ati nimba ufise imvune ati we ntitugukinisha nibaza ko ariko vyokwiye kandi babanza no kumvikana kubisa kubyo basaba abo bakinyi nibaza yuko rero nakwiye no kumera gutyo bonye bakavuga ati hari ibyo udakwije mu bisabwa n'iturwa we ntiwemerewe gukinisha we ntiwemerewe gukina rero nimba vyarabaye ni ukuvuga yuko muravyumva neza ko ariho ahantu habaye kunyerera canke habaye gusama canke habaye gufunga amaso ku bintu bari kugira gute bari kwansista ko bari gutako inguvu nyinshi kugira ngo batagwa mu kibazo nk'ikinye baguyemo aho uriko ufatira kuri equipe kubajeje gutunganya ko bivugira muri rusangi navuze hariho impande zibiri ushaka tuvuge ati responsabilité muri ibi bintu hariho responsabilité ya komite na responsabilité y'aba president bama equipe ushaka kuvuga president umengana umuntu umwe equipe ntigeze n'umuntu umwe equipe tu kuri staff uko siwa decida wenyene nk'ubu ndaguha akarorero muri chapitre ya kabiri y'iyi règlement baravuga komite organisateur ibintu ikwiye gukora canke ifite uburenganzira kuri point ya gatatu baravuga ko irafise responsabilité est responsable de la vérification de la régularité des joueurs. Uravyumva ni ukuvuga yuko isuzumwa rya mbere itegereza gusuzuma uravyumva isuzumwa rya mbere rikorwa na komite organisateur abajeje gutunganya izo nkino hanyuma nkacangwa nkagaruka sivyo komite organisateur yimbe yasabye ati muzane biranga abajore ba sivyo nabo bajwere bose ubandike bose hari igihe yikontanta sivyo yivyanditse ku mpapuro y'ivyo bereka babahaye ati nivyo birakwiye nivyo bagaca babemerera uravyumva aha baca bavivura ati iyi equipe irakwije ivyangombwa uravyumva santu tuba verifye ngo binjire indani aho urumva responsabilité ya mbere hagacaza rero responsabilité ya kabiri ari nayo ikomeye sivyo kuko komite yasavye tizana ibyangombwa vy'abakinyi abo muri equipe staff equipe niza abakinyi bayo sibu niza abakinyi bayo fata ko equipe ari nk'umuvyeyi urazi umwana wawe urazi icaje urazi ico kundi urazi ico yambaye nimba ari godiyo urazi yambara imyaka yiwe aho imyaka yavukiyemo n'umunsi rero bivanye nishaka kumukoza urashaka kumutwara aho bakira abana bafite imyaka 10 kugira aje kuri balançoire cyangwa ukamutwara kuri toboga bimwe byo gusimbagura y'amatrampoline bivanye n'imyaka rero urumva ko yindi responsability ikomeye cyane iri kuri aya ma equipe nibo rero bo kwinjira indani mu mizi bakavuga ati bagasuzuma neza ngo nibaze bashikirwe n'ikibazo hari imbere kuko iriya komite ya mbere bati nimubizane ivyo muzanye bakiriye kiretse baronse yandi makuru ivyo navyo ni gake kuri jewe twari gake ayo makuru abashikira niyo bayaronse kubera bisaba uburyo n'umwanya iyo komite irashaka kuvuga tw'ibyo baduhaye twe tubona bikwiye baravyumva rero nibaza ko nabo iyo bakebwa sibyo bari gushiramo ingufu ikibazo twaye kukironka ikibazo cabaye hagati y'imigwi ibiri mugabo mu vyumve neza rero yuko iyi responsabilité y'ama equipe sivyo yo kumenya ati umujwere ninde ni mieux placé no vuga kuri ico mu vyumve neza sumukinyi umukinyi nubwo yobesha bamusavye nubwo bamusavye ikarita y'ibatisimu bakamusaba extrait d'acte de naissance sivyo antuka ivyo ni ibintu bibiri vyonyene sivyo bishobora gutuma umenya imyaka canke imyirondoro sivyo iyo muntu uti kubera ikindi ko ndavuga ko responsabilité ya equipe ikomeye ni kubera ya comité organisateur irongera ikagaruka sivyo kuri point y'umunani muri chapitre 5 ikavuga ati le comité organisateur se réserve le droit de disqualifier toute équipe qui aura fait évoluer un joueur dépassant l'âge requis. Uravyumva ni ukuvuga yuko mwebwe mwatubesha urafise uburenganzira oya ati mwama equipe game mugazotubesha mugazamakinishije umukisubirako ku ngingo zokwisubirako hama mwebwe tubahane uravyumva rero iyi regrema ni civuga mu majambo make bayendagarukiza ngaha okay uratubwiye ivyo regrema ivuga kucerekeye iyo turuma muri rusako ni ama equipe yose si equipe ziko ziragira ziri mu rubanza ariko ni ama equipe yose ategereza gukurikiza muri ico gihe haravyutse rero ico kibazo urumva
haravyutse kibazo ariko wageze uravuga ati hariho sinzi ko novye gusamara canke ukutitaho kwa neza komite organisateur kwa komite organisateur ivuga ati mbega aya lisansi turonse arahwanye n'abakinyi byukuri aba bakinyi bakwije imyaka bari munsi y'imyaka 20 kuko icambere cyo womenya metre nuko nivyo ariko amafoto kuko umuntu arashaka kwifoto ya kera sivyo nibuko naje utumye imyaka mfise rero nta na presence physique bihari mu kinyi bakavyemeza akavuga ati uyu mukinyi yitwa naka agiziki akwije afite imyaka 18 yo aremerewe gukina muri 3e division hama bakavuga ati okay twaronse ya lisansi yabo vyose vyaheze baracha class ati club kanaka iremerewe gukinisha abakinyi bose ihiganwa bose bagira uko ivyo rero bikaza kuba iyo tournoi cyo champion itanguye imbere yuko itangura imbere y'itangura mvuga ingorane ziba tournoi yamaze gutangura bo bagakina championnat locale yose bagakina amafaze yaracecetse ivyo championnat igaruka hama igaca ari igaruka ibakubita inkoni y'icuma wanashima imbere yuko igaruka bahejeje gukina novuga izo nkino zose novuga locale bagatanguriza inkino rero zo guhura zo kurondera qualification donc gwatangura guhura n'imigwi yo mu zindi ntara bagakina bagashika mu ku ntambwe novuge imeze neza za demi finale aho hose komite ibibona byose abakinyi kuko n'imbere ya 20 match chaque 20 match habariho novuga barungitswe na FFB guhagarika abakomiseri kandi barasuzuma ama lisanse kira equipe barazana ama lisanse y'abakinyi bakaraba bakavalida bakavivura match ikaba mu nyuma rero equipe kanaka igatsindwa ariko ikaronka makuru yuko iyo equipe batsinze ifisa abakinyi badakwije bikenegwa ibisabwa niyo tournoi ari byo vyivyo onye turiko turavuga ikaca yitabariza ikagitanga ibirego mugarumva ntibigize nabi ariko ntibigize nabi sivyo igatanga ibirego mwico gihe nkuko batubwiye mu mategeko nuko komite organisateur kandi igaruka n'ubundi ikiga kuri ivyo birego basanze iyo equipe nukoko kabisa yabirenze ko iyo komite iragaruka kandi gahana iyo equipe mu bisanzwe rero ngaha anye niho tuhagaze ngaha anye kuri kibazo cha Delta Star na Musongati Academy nuko responsabilité iri kuri mbega koko amakosa za kugwa kuri equipe bizaguhanishwa equipe canke hariho n'ahandi n'urundi ruhande kanaka gwa komite d'organisation nago nyene rufisa amakosa je kuri jewe ngoma mvuga umugani sizi ntimuze gufata nabi aravuga ko ntawuharira n'umuhamba wavyumvise yavyumvise kuvuga yuko nimba amakosa sivyo koko byagaragaye yuko yavuye nko muri komite sivyo biragoye sivyo je ni point of view wanje biragoye yuko komite izoza ngo yemera ati ego twarazubaye nimba mubibirindiriye nimba izizomera kabisa nukuvuga yuko nagereje ndabereka yuko mu vyitereza gukora harimo ivyo bintu byo kuverika nimba habuze uburyo babongerereza uburyo kuko baranavuga ati irafise uburenganzira bwo guhana au premier degré sivyo ama infraction mato pour les infractions lourdes notamment ico c'imyaka ico c'abantu peut-être baje bavuye hanze uravyumva ati barashobora kugiha commission ya discipline yo muri fédération mugabo ko bafise deja ububasha bukomeye bari bakwiye kubukoresha bari bakwiye gukoresha kugira ngo ama equipe ntasubire kuzaragwa mu mporero kuko usanga habaye blocage sivyo ati none bimeze gute kuko mva na equipe kugira imenye ko yarenganijwe yame bimenya kare kuko gahunda yayo ivuga ati dukine dutsinde rero igira wibakwe ikamenya ati iratakamba sivyo kuko procedure yo kungene bagira batanga ibirego irahari muri fédération sivyo bakubahiriza amadere bakadepoza ivyo basaba byose hama bakumviriza rero nibaze yuko ahanini sivyo hose nkuko nabivuze yaba ari kuri comité organisateur yaba ari ku ma equipe ahubwo bari bakwiye kuja hamwe
sibyo bapfa bashiraho un organe iri neutre iri hagati na hagati iyo kugira ngo utwo tunenge twose tuvemo imbere yuko shampiyona itangura kuko sinzi nagenda vyumva ndumva yuko menga harabaye gucererwa cyane na shampiyona yaracirewe gose umva nk'ivyo deja ntivyari bikwiye kuba kuko n'umwanya ni n'amafaranga ariyo equipe situ nk'iyi Musongati Academy ko ariyo yatsinze urwo rubanza yoyo kuri calendrier yasohotse ya deuxième division abandi bageze ku nkino zitatu ariko bo nta rukino na rumwe barakina urumva yuko nabo nyene bica bipatse bagose mbe muri ico gihe kuvyerekeye amategeko bavuze bati okay ihiganwa abantu bose bamaze gukwiza ama license bayazanye turayemeje nta bivugwa mu mategeko shobora kuvuga ati ibite ivyemewe na comité d'organisation hoba hariho nka prescription ivuga ati udashoboye kwitwara muri iki kiringo kukanenge ubonye ku mugwi kanaka ibintu vyemewe kuvyitwara inyuma y'iki kiringo urakoze nukuvuga yuko hari règlement sivyo yituntu mugabo umuko bivuze harakenewe amatext aherekeza ibintu notama ya procedure nukuvuga yuko abanye barababwira ati tuzotanga calendrier irahari sivyo ati muteza kwa mwadepojeje ibi iyi tariki mutegeza kwa mwagize ibi iyi tariki sivyo match ya mbere izotangura uyu munsi mugabo si mbona nga muri règlement ahantu bavuga bati turatanze 2 semaines yo kugira ngo nimba ari ufise ikirego aza kivuge muri iteko nta bintu uravyumva nukuvuga yuko nta nyambi buragahonze uravyumva nukuvuga yuko kandi amategeko agirwa natwe rw'abantu kandi on n'est pas tous parfaits twese on est tous faillibles nukuvuga yuko anye kugira ngo bahe n'uyo mwaje ndatanze proposition ko baha indi commission iri neutre ikizwe n'abagizwe n'ama equipe nabo muri comité d'organisation kugira ngo baba ari bo baza baraverifier bimwe vyimbitse sivyo bave bashira bavuga ati ure tuzaturasaba kandi babifatira umwanya muremure babifatira umwanya ukwiye kuko nk'ubu deja hari umwanya watakaye muremure ibaze iyo bafata nka 2 semaines bako bashaka kugira ngo bakure utwo tunenge twose nuba kiri byose bibaze ntivyari kuba vyabaye kandi kiri naco muri football cyangwa muri sport yose sivyo hari ikintu kitwa fair play ahanye si kugira ngo baze guteranya ingumu oya ni kugira ngo equipe yose nimba barinze bahura fair play gumaho si kugira ngo mukure kwera uba uzi kuvuga gusumba abandi oya umukura kwera iki wakwera umusumbije kandi umusumbije nawe aravyemera ati je natsinze mugabo atsindwa kwijije ibisabwa natuntu Maître ku kijanye n'iki kibazo cha Delta Star bo baritwariwe na equipe ya Musongati Academy ngira ngo nabitanze ku muco neza nivyo nahereyeko FFB cyane novuga biciye ku murongozi wayo President Alexandre Muyenge wenyene yishiriyeho komisiyo ad hoc yicarira ico kibazo igizwe n'abantu bagera kuri bangahe bagera kuri 5 hariho president wayo yitwa Manirakiza Mark vice president yitwa Nkanuye Cyril secrétaire yitwa Manwangari Jean Paul abamambre babiri uwitwa Sinzoyibagira Augustin ndetse n'uwitwa Nduwayo Ernest aba anye nibo bafashe ingingo nyuma yo kwigana uvuga kuri iki kibazo bacurubanza bamenyesha yuko Musongati Academy ifise rezo yuko yahaye uburenganzira bwo kuduza igicicaro iyo ngingo nyene ntiyakiriwe rumwe canke niyabonye gizwa na Delta Star ariko Delta Star ntibatevye kwitabariza kuri president wa FFB je bitabarije kuri president wa FFB ngira ngo neza na neza novuga dufata umwanya gatoyi tugaruke kuri zipwe nyamukuru bashikirije batabona kumwe n'ino komisiyo aho bafitiye amakenga cyane muri uko kwitabariza kuri iyi point ya mbere bavuga ati uwitwa Nduwayo Ernest
uyu unyarimwo muri bari anye batanu eh? nta hamwe yigeze aza gusasa eh? ku nshuro zibiri zose iyo komisiyo yicariye ico kibazo eh? Kwa ati Monsieur Ndoye Ernest qui n'a siégé dans aucune des audiences de cette commission vient de signer si la décision ariko yaragarutse arasinya atigeze aza gusasa yaragarutse arasinya ariko kuri iyo ngingo ivyo navyo nkuko bagiye bavuga ati ni scandale dit jamais vu dans le procédure de règlement de litige car en aucun cas un membre qui n'a pas siégé dans les audiences d'une commission ne peut pas signer sur cette décision. Ceci est universel, interdit, bref, une violation flagrante de la loi du football. Wanashima dufatire no kuri ico kintu. Dufatire no kuri ico kintu. Canke ngira ngo twobanza tukabandanya gato kugira ngo tuvyigire hamwe. Kuri ico urumva ko ari ingingo bariko baravuga aho twari twamaze kwinjira muri ivya Delta Star gusa gutanga umuco kugira ngo abantu bamenye ikibazo aho kiri nuko umugwi wa Musongati witwaye uvuga uti twebwe umukinyi wanyu wa Delta yakinye itariki 15 muri Kongo agaruka itariki 17 akinira umugwi wa Delta Star urumva ati rero itegeko turabire metre mbega itegeko rivuga iki mu gihe hoba hari umukinyi akoze ayo makosa nakoze imbere kuza kugaruka kuri ico kuri iryo kete naza ko baza nkishura ikinyi no kuvuga yuko nkuko nababwiye ifise iyi reglement ifise amashapitre indwi ayakomakomeye na abiri hari ya kabiri ni ya gatanu rero kuri ico kibazo no kuvuga yuko umukinyi wese sivyo yevorewa mu mashampiyona abiri atandukanye sivyo atemerewe gukina reka ndabikubusomere neza no kuvuga gutya les joueurs ayant évolué dans d'autres associations provinciales ne sont pas autorisés à évoluer dans un tournoi qualificatif de championnat de Ligue nationale B. Nimba wevoluye mu yindi association mu ntara ngo ugaruke sivyo ntiwemerewe hanyuma les joueurs étrangers ou nationaux sivyo provenant de l'extérieur du Burundi ne sont pas autorisés à participer à la phase éliminatoire. Uravyumva bisigura we icuvuze gifatwa naka gace ka gatatu dokuvuga ko numukinyi dufate ko yari n'umurundi wanashaka mugabo avuye mu aretrange avuye kandi gukina mu yindi champion donc il évolue agacaza kandi nga provenant n'est pas autorisé surtout pas si vous kuza nga muri phase éliminatoire uravyumva rero nibaze yuko boba bafashwe naka gace ka gatatu par ico uvuze règlement nukibivuga nukuvuga yuko irabuza abantu bevura mu mashampiyona yandi atandukanye ushaka gukora uwevura dufate nkiyo muri Mwaro hama uja kuyibujumbura hamushisi urongerugeruke hariya oya nivyeme bakubonye nga kuri Fedo match yo nga umva nikibazo cyo kimwe n'uyu nyene nimba wagiye ugakina hanze hama ugacugaruka kandi canke nubwo harukina nga sivyo hama ukagenda hariya wacongera ugaruka donc toujours ni fraude urumva rero kuri ico biravugwa yuko n'umugwi wa Delta bavuga ati umukinyi ubwiwe twebwe twaratanguranye ihiganwa sivyo arakina ndetse na lisansi yurahari amafedo match arahari ariko voilà kuri championnat yarakinye championnat iyo tournoi ya phase kwikarifya mu cicaro ca kabiri yarayikinye nayo arayitanga mu zindi nkino mu nyuma bazana ivyo vyemeza yuko itariki 15 yakiniye umugwi wa witwa hariya ngo witwa gute bya Uvira hari ivura nyene aza kukinira mu nyuma agaruka itariki 17 gukina iyo demi finale sivyo ariko Delta ivuga ati twebwe uyo mukinyi n'uwi wacu sivyo ni wacu ivyo yakoze twe nta kimwe tuzi twabonye umukinyi aza gukina ati kuko urumva yuko imigo mu cicaro ca gatatu nitubana yo nifise amikoro nka za premier division ca hezande ashobora ati bagire locale do 3 jours do une semaine je sais pas ariko bago ati abakibagira entraînement magataha
ntitubana tumenye ivyiwiwe we yarakoze amakosa aragenda atana kimwe tuzi mu nyuma agarutse urumva ayo makosa yakoze twebwe ntana kimwe tuzi muri ico gihe bica bigenda gute urakoze cyane ni ukuvuga yuko muri ico gihe sivyo hacaba ikintu je no kwitana vide juridique sivyo uti gute bo bavuga umukinyi ngo niwe yakoze amakosa mugaba rero umukinyi dufate niwe yakoze amakosa uza kumuhana wisunze itegekira irya kwitegeko dufise rigenga imigwi kandi rihana imigwi uravyumva ni ukuvuga yuko sivyo kweri iyo vide juridique ihari sivyo rero nibaza ngo bazoyikosora nuba equipe y'ubwayi sivyo niyo yari ikwiye kuba maso uravyumva uko nimbari yarigero 15 na 17 none yobize amakuru y'abajore bose muri hehe uravyumva nimba entraînement ya nyuma ni mubiri wiburi ndabesha sivyo iraba avant match uravyumva none uyu nawe yararihe ntibamubonye sivyo yesko yaragwaye kweke none yaciye akira uravyumva nukuvuga ko aha icyo ushaka kuvuga uko biri kose umukinyi nubwo yoba akina amanyanga akajua sur deux tableaux donc mu championnat abiri ari umesene kandi avite gutya nukuvuga ko naha equipe y'ubwayo sivyo bwo kuba maso bwo kumusuivra uko batabikoze sivyo bavyumve neza la responsabilité ibajako mu mategeko barayivuganiza la responsabilité civile sivyo iri étendue même sous les personnes qui sont toutes sous ta responsabilité vous êtes sous les personnes ashaka ko ari umuvyeyi ufise abana umwana yononye ikintu umuvyeyi ni wariha vous êtes les personnes n'ibintu n'imbwa yiwawe iri umuntu sivyo ni umuvuza kwera imbwa iri sous ta responsabilité bisigura c'est à toi de veiller à ce que sivyo abo bantu canke ivyo bintu bitaza kugira gute kugira icyo vyonona sivyo muri dans la société kuko ari ubajejwe kuko ni ubajejwe nuko ko n'abajoueur sivyo abajoueur nta disibona ko bafise ikosa nubwo babigira sivyo go babigira pete kugira barondera umukate sivyo mugabo nahaba ama equipe sivyo bo kugira suivi ihagije kuko iyi regrema ihana equipe ntihana abakinyi ikintu cyonyine gishobora kugenda ngaha ku mukinyi nuko agira gute aba suspend sivyo uravyumva ati wowe uzomara match 2-3 zakina mugabo equipe ishobora kuba disqualifiée si l'équipe est disqualifiée ça va avec le joueur donc on peut pas aho nyene umukinyi yakoze ikosa ati umukinyi nahanwe kuko yakoze amakosa ariko ntibifate equipe naho nyene bidakunda sivyo nuvuga ko umukinyi ntushobora kumuhana umudisqualifie donc umususpend wongera disqualifier équipe autant naha bavuze ati do disqualifier toute équipe sivyo kuko n'uyo mukinyi azoba arimo none ça n'a pas de sens donc umukinyi arashobora gukwegera equipe kuko ntiwohana umukinyi ukwiwe wongera ucana na equipe kuko wanye equipe n'umukinyi arimwo kuko ntazosubira gukina uravyumva du alors nuvuga ko equipe niyo yari kwiye kugira gute kuba maso niyo yari kwiye kugira gute kuveyaske abo bakinisha n'abajore babo sivyo bamenya uruja n'uruza rw'iwabo yego il est vrai ama equipe ntafise uburyo bungana canke bwinshi mugabo ya minimum ushobora kuba umujore wawe nkuko babivuze a 2 jours za match utaza hari kandi ari muri liste zotangura Metre tugaruke rero novuga kuri zino ngingo novuga zibiri bafatiye ko ino equipe ya Delta Star mu kugaragaza cyangwa mu kutemeranya n'ingingo ino komisiyo ya Dehok novuga yafashe ya nyuma ya mbere novuga nayigarutse ko ni yuko novuga no Ernest atigeze sasa novuga ku ncuro zibiri zose ino komisiyo novuga yashashe ariko kandi akaza kugirane gusinya ku ngingo ya nyuma bahavuye bafata urumva iya kabiri nayo ni ivuga kuri yuko iyi ngingo muri rusangi yafashwe canke yizwe ko n'abantu babiri à savoir canke abo nabo ni Manirakiza Mark nka president ndetse n'uwitwa Nkanuye Cyril vice president wiwe kuri batanu bategerezwa no vuga kugirane kuyiga ko ari nabo bantu babiri nyene bayisinye ku bwa mbere canke bayimeje ku bwa mbere hama mu nyuma kugira ngo
kugira ngo ingingo yemegwe cyangwa kugira ngo igitigiri gikwire kugira ngo iyo ngingo yemegwe donc bisabwa yuko habaho harenga 50% y'abantu bategerezwa no vuga ku n'imiburiburi batatu voilà n'imiburiburi batatu muri batanu ariko ukabona yuko muri abo batanu babiri nibo bayizeko hama abo babiri nyene nibo urumva nibo baza ubwa mbere mu kuyisinyako muga mu nyuma utigeze aza kuyisasako witwa Ernest yaraje mu nyuma arayisinyako kugira ngo hakwire ico gitigiri cyabagera kuri batatu muri batanu aho urumva ko hariho babiri batigeze no vuga bagirane basinya ndetse banaza no kuyisasa no kuyisasako rero ibyo ni birego bigera kuri bibiri hamica gatatu nagerageje kukiraba neza ni kijanye no vuga nyuko batabona neza no vuga ni na bamwe mu bagize komite executive ba FFB babona yuko bafise ibintu byo guhenga makuru ibinabiriya cyane cyane bafatiye ku mu gupendereye imigwi iki ibi navyo nibaza yuko bikimenyane nibaza yuko kuri ibinyi byose aba yuko bazana ivyemeza basabe nitwo bihagararako cyane hama baciye basaba president novuga wa FFB novuga kuraba yicarire kandi novuga kino kibazo cyane cyane mu kwanira ino decision yino commission yino commission yashashi bashize habona le 4 décembre amigikurikira baciye basaba novuga president nyene yuko Delta Star yohabwa ubwo burenganzira bwo kuduga icicaro bwo kuduga icicaro kuko byukuri barayirenganje ndetse barayikore nibaza rero yuko twogerageza turabirame kuri ico kintu kuri ivyo bintu bibiri ivyo bintu bibiri ayo mapoint abiri wabivuze neza avuze ati ngo bashizeho commission ad hoc ad hoc batabitahura ni kiratini sivyo nuvuga ko ni c'est un acte sivyo ni kintu gikorwa expressement sivyo kugira ngo gikemure ikibazo cyo kibinyishu ku ngorane hari uravyumva rero iyi commission yashizweho sivyo nibaza na president wa federation kugira yigi ico kibazo sivyo kuko hari hose bagikure no mu nzira hari hose na eta yuko eta d'urgence ya champion ibandanye niso kugira champion ibandanye muga rero commission ntibayihaye sivyo ntibayihaye ama prerogative sivyo ivyikorera kuvuga ati kugira ingingo yanyizobe valide sivyo izosabwa ibi nibi rero ivyo uvuze Delta ikirakoresha nibazi ko yifashisha amategeko ayandi matext uravyumva ayandi matext ari tufate nko muri comité disciplinaire ijya comité de litige nivyo kuko babimensionye ko ngaha iriko yifashisha sivyo ibindi ayandi matext sivyo atajanye n'ivyo n'ijya commission amwa ko yababivuga bati badakwiye ibiyinye sivyo nabyo bavuze ko décision ya sans appel bacha bongera ko bati badakwiye autant sivyo urabibona sivyo muga ntavyo bigeze bavuga muga mu byo rero nukuvuga commission irahari bapokere abantu bangahe batanu baragenga bumviriza kandi ntaguciriyemwo ibyo nyene uri kuravuga nibyo Delta Star yafatiye ko yafashe novuga ku randi matext ya règlement le règlement fonction des organes juridictionnaires hamwe na règlement de la résolution de la litige de la FFB et du code de discipline muga urumva nta texte nimwe igenga abo bantu iyo commission ad hoc nirijya kete ryonyene ikintu cyonyene kizima kiri muri irya kete nuko decision bazofata iri sans appel donc yatayungururiza rihari rero kuvuga yuko hari abatasyeje sivyo baragenda mu mwiherero sivyo dufate yuko bari bafatire ko n'abatashoboye kuza gusyeja dufate mugabe imbere yuko bafatinga bagasohora rujya gwandiko sivyo baricaye bakavuga ati okay ba présence inyandiko zabo nizi ndavyumva ivyireguro nibi ibyemezo nibi sivyo ati none meye bagabo tubibona gute mubibona gute uravyumva sindebaza rero yuko kubona bose batagaragaye hajyanye ndasubiyemo kandi ni point of view wanje sindebaza ko jewe kubona batagaragaye hajya bituma vyantasha sivyo ingingo yafashwe n'ijya komisiyo wowe kandi usubiye inyuma
ijya komisiyo nta tegeko ririgenga ya kohumu barabashizeho ari batanu ati ingingo bazofata sans appel azoba ari iyo nyene rero nuko baba bamaze kumviriza ababuranyi bose sibyo baragiye mu mwiherero dufate ko bari bakwiye uravyumva hanyuma baraheza barafata ingingo kandi ntabwo nkagaruka Delta nayo ko itababonye bose sibyo nabo barafise droit yo kuvuga ibyo bintu barafise impamvu c'est normal kubera iyi komisiyo spéciale sibyo ntasisaniye sibyo nazijya komisiyo d'origine kuko iyo biba zijya komisiyo d'origine zindi urashobora no kubona umuntu yaje muri urubanza rwa mbere agarutse urashobora gusaba kugira ikintu bita récusation ukamutaramira ukamusaba kuvamo rero Delta rero sasa irafise uburenganzira bwo kubona ati twebwe aho tumaze peut-être kwitwara yari muri aya makomisiyo peut-être ya maritige mugabo ntiyari bwahure ni komisiyo ya dohoc ni komisiyo iri spéciale ifise ububasha bundi baravyumva bundi buri spéciale burenge pas burenge mugabo buri butandukanye nazijya zindi organe baravyumva rero nibaza yuko sinova ngo habaye kuvyitiranya mugabo c'est normal yuko bagira gute bagira iyo reaction uravyumva rero kubona batababonye ngaho bose uvyumve nta namwe vyanditse muri irya kete yuko bateza kuba buzuye uko bije kuba vyanditse ko bateza kuba buzuye bari kuba baje uraho nyene uri ngaho nyene kuri ico kindi ni batanu baravuga yuko hasinye batatu sivyo bacavuga ati ngo umwe ntiyari yashashe muri abo batanu mbega mu gihe ni example mu gihe babandi babiri boca baza ati nyabona twebwe iyo ngingo ntayo twemeye urayiyamirije bica bigenda gute ati banashima bakaca bitanga ku muco ingingo ni sans appel bakaca banabitanga ku muco bakavuga ati n'impamvu yatumye tutanaza novuga ku sasa ubwo twabonye yuko harimwo kumbura amanyanga arimwo hari anyi twanse kuguta no kuvuga yuko jewe kuri niveau yiwanje baza gica kindengera muga sinyishu nga muri règlement kuvuga yuko les cas non prévus par le présent règlement sivyo seront interprétés à la lumière des statuts et règlements de la FFB, de la CAF et de la FIFA et tranchés par les commissions compétentes. Uravyumva mugabo urumva rero handi hantu bizirikiye ingingo yavuye muri rya komisiyo ni sans appel bagabo nukuvuga ko nubwo batakambye hariya hejuru kwa president wa federation muvyibuke niyo yashizeho rya komisiyo ese kazoheza ayivugurure sivyo ahindure bajya abantu azana abandi aho rero donc iyo reaction ya Delta Star iyo reaction ntakimaze sukuvuga ko atakimaze iri sense nk'ugihe waburanye sivyo wakoze ibishoboka vyose ha mu gatsinda uravyumva no kuvuga ko nubu bandanye ugira gute ukora ibishoboka byose kugira ngo icyumviro ciwawe girete cumvigwe hama uronke gendo cause mugabo urumva biri c'est un peu truqué sivyo dans le sens yuko aho yo uronke ubukiriro sivyo niyo hanavuye uravyumva n'inkoni yamukubise uravyumva biratahuri no kuvuga yuko deja bamaze kwivuga yuko c'est sans appel batakambiye kwa ntuze kwa president wa federation Perezida wa federation nawe yaratanze iyo nkuru. Perezida wa federation nawe avuze ati ndabiravye nkabisubira. Nsavye yuko vyosubira kwigwa neza iyo ngingo. Si apera ariko ngaha. Ingingo yosubira kwigwa revision. Iyo ngingo ndabona yuko irimo agahaze. ahubwo n'abayisinyeko ntibakwiriye abona shinze agafata ingingo yo guhindura iyo komisiyo yabo bantu batanu akabahindura akavuga ati nyabona jewe ndabona yuko aba bari netre ndabashizeho antuka nibaza niwe kizigenza nibaza yuko tutoshanga dupolemique ahubwo rero sivyo twe turakira ivyavuye muri rya komisiyo sivyo hanyuma turindire nimba koko hazobaho inyishu vuye kwa president muga muvyumve neza cyangwa bariko ratwumviza bavyumve ndikuvuga yuko wa undi yatanga yanko yagukubise niba zohindura guhe akanywa akurenganura biragoye kandi muvyibuke iya komisiyo yagiye kugira ngo iki kibazo cyamigwi cyama equipe abiri kive mu nzira hama ibikorwa bya championnat bibandanye none duhebe
bashira ku munzani nivyo kabisa nukuvuga Hama- biragoye hama mbe nk'umunyamategeko iyo bishitse nka komisiyo ibigizwe nk'abantu batanu nk'ingingo kanaka igasinywa ko abantu batatu wanashima abo bandi ntibagira ico bayivuze ko mbega iyo ngingo nk'umunyamategeko je kuri jewe nakubwiye ikibazo kiri kuri rya jodi bayita gute ni ordonnance sinzi ijya yagena bajya bagize ijya komisiyo niho jewe kuri jewe nk'umunyamategeko niho mbona haragahaza uravyumva kuko no kuvuga ngo batatu bagize encore une fois extrapolation bitije uburenganzira oya bitije amatext uravyumva y'abandi yo kuvuga ati rokora umifoko bari batatu yandi ma organe mugaye organe sana na vore najya yandi iri ni commission spéciale uravyumva uko kugira bavuga ngo turi batatu ngo ni sawa umva ko quelque part nawo bitije hariya kubera ico gifungu cyane kubera kubona muri iryo kete batigeze bavuga ati rokohum itegeze kuba ingana uravyumva iyo babivuga sivyo iyo bivuga ati foko bose baba bakwiye ngaho bariko buzuye batanu cyane baga président bati vu amatext dusanzwe dukoresha dans le règlement de litige sivyo bakabishira muri iyo ntuzi ya kete rigena bajya ijya komisi ikavuga ati rokohum izoba ari au moins 3 des membres désignés uravyumva muga ntavyo bavuze umva naho nyene hari harakadirisha kandi no ngaho nyene gatera confusion no ngaho nyene iyo teko wasomye uvuga yuko bashobora kwitura muri CAF canke muri FIFA je sais pas muri ico gihe nabone bishitse bakiturayo bo baza ati mbega iyo commission ad hoc ihari yisunziki amateksta yahe voilà bacabazanya d'abord ijya yabanoma ijya ritangura ati bara ati mugabo kandi c'était sans appel none muje ngaha gukora iki muja gukora iki uravyumva muje ngaha gukora iki hanyuma nimba bavuga ati ifare ko bari batatu sibyo dufate ko bakoreje les usages ntumbaze cyangwa gukora muri fédération dufate kuri ivyo biharuro by'abantu batatu uravyumva ese ko nibagira na muri CAF sibyo nta kosa rizoba rihari bazovuga bati ashobora kuba ataje kumva zitamuvuga twari twunguruje ari delta nitwunguruje twa tugize reaction yuko abo bantu ingingo bafashe batakurikije uko bigenda ahandi muri commission de litige iyo habaye amatati hagati y'imigwi ibiri ahandi wavyumva none aba nabo ko ivyo batabikurikije bo bagengwa n'amategeko ayahe nitwunguruje nukubaza umuco kuri ico kintu nababwiye nk'umunyamategeko sivyo mbona yuko hari kibazo sivyo naho ni kuri note ijya ntuze ijya leta igena ino commission adeho badezinya yavuga iki bara harimo agahaze kabisa kuko nimba ari nzivuga ko la décision vayo sivyo izo biri sans appel bara no kivuga ikintu chakoho kuko nimba abari bagize ntuze ya commission ari bo qui on décide ka dufate gutya on décide ko nta rufatiro bafatiye ko nimba bafatiye ku rufatiro bitije amategeko y'ahandi delta iri kiravuga uno munsi uravyumva rero igifunguro encore une fois kiri kuri rya lettre de désignation uravyumva kuko nta kuntu bako c'est sans appel utavuze le quorum qui doit être respecté dundi ko ndavuga rero mutuze muturondera ze turaganira yego hama none iyo nk'urwego kanaka rushinze komisiyo ad hoc hama rukaca ruvuga yuko ibiza kuva muri iyo komisiyo ari sans appel haba habaye kuvuga fatiye ku rugero rw'iyo ntuze ya gwika ya makipe abiri nuva ko nakubwiye bari bashinga une comité spéciale un comité spécial dasanzwe yo kwiga icyo kibazo kive mu bitameze nk'izindi zose ngaha mu Burundi hariho
muze ya tribunal terre très bien imwe yerekeye amatongo n'ayandi matongo ça c'était spécial kubera kari abantu bari baratashe bari barahunze bakagaruka kubera ico kibazo sivyo mutogitwara muri sentare bisanzwe kigume kigira iyungururizo ati reka tugicreere sivyo une commission canke sentare iri spécialisée muri ivyo bintu sivyo kandi bivuye ngaho ufise chambre zibiri uragira bwa mbere ukagira ha kabiri uvuye ngaho c'est fini uravyumva aho ni kubera iyo état d'urgence yari hari donc c'était spécial hama encore une fois kuri commission yabaye ni kuvuga yuko c'était spécial dans le sens yuko ikibazo cyaho kirabloka ama activité ya fédération kuva hasi mushika hejuru hari état d'urgence muri champion hari amahera bashizemo fédération iteza gutanga amaraporo uravyumva ati none bigende guta kandi yindi migwi nico kuba victime y'abo bantu babiri gusa voilà uravyumva bati kandi bamaze no gukina amashampion babati reka rero dushiraho komite ibiheza uravyumva ibiheza sans appel ati ngingi ivamwo niyo nyene utsindwa yemera ivyo nyene uravyumva utsinzwe nataye yimizi bamfu niko bavuga rero nukuva ivyo babikora kugira ngo parce qu'il y a un état d'urgence ari ikintu d'intérêt général sivyo kiri hejuru baba bashaka gukingira uravyumva rero bashaka gukingira entre autres numva niyo championnat kiracererego uravyumva ni peut-être aussi iyo perturbation ya calendrier hariho amafaranga yabaye engagé atari karakora uravyumva tout ça nibaze ko mukuru wa fédération yavuze ati yaraharuye uko nimba bamaze batanga rapport tous les 6 mois ou tous les 3 mois nibaze ko déjà rapport yabizo ifise izo retard voilà nejo uzosanga Burundi bwakorotse kuri classement au niveau ya Afrika cyangwa au niveau mondial si kubera ko ari byo mu bantu baba bateko barubahiriza ariko rero bari gukwiye kugira gute kunyaruka vite fait bien fait nuko rero dusozera kuri iyi dossier maître uwo dufasha uravye kuri ayo ma irregularité ariko araba haba kuri comité d'organisation haba ku ma club ni nakaye kagohe ni nkihe mpanuro utanga kugira ngo ibintu bishobore gukogwa uko byari biri gukogwa urakoze sindi bivuye nk'abandi bavuga ngo amategeko hari kugira arengweko ibaza yuko ameme tabeko baragira amategeko tworeka ikintu bita plagiat kwigana sivyo nuvuga ko hariho amarealité yo mu Burundi sivyo atandukanye nayo muri Congo nayo mu Rwanda etc etc nukuvuga yuko bapfume bifashisha abanyamategeko kuko twabirabiye hamwe yuko ni règlement yitonwa irimwo uduhaze cyane irimo uduhaze dans le sens yuko c'est pas bien dit umva ni bya minute reka twe dufise règlement dukine bihere oya nuba deja igikorwa ca mbere cyo gukora ni kuraba amategeko agenga ihiganwa ry'umupira w'amaguru guhera ku ntango gushika hejuru nibishobora gushika ukungene bo bikemura biciye muri iyo règlement kugira ngo nibi biko biraba bibabera icigwa uravyumva nkibi inye biko biraba bavuge bati l'année prochaine twahindura règlement on va insérer ibi bintu byose uravyumva kandi mugize neza no gusureva iki kibazo kuko nibaza ko abatwumviza ni benshi kandi bashobora no kuzobikorera ko ejo tugasanga dufite amategeko ameze neza ikindi ca kabiri kuri aha ni kuri comité d'organisation ikindi yaca ni ku ama equipe natahure neza yuko abajoueur ni nk'abana babo uravyumva ejo ntuzoza kuvuga ngo umukinyi ngo yagize iki ngo donc kubituyo oya muri fédération bazi equipe kandi n'umukinyi niba bamuzi kubera equipe uravyumva nibaza ko ama equipe yogereza gufata responsabilité ntasubire gushaka kwikora ko responsabilité ngo nkabyo twari tuzi ngo baratubesha umukinyi agize amanyanga ahanwa ku giti ciwe abeshe ku myaka akabesha amazina sivyo ivyo babita faux usage de faux c'est une infraction pénale azokurikirwa ahane ku giti ciwe mugama equipe agerageze averifier ibyo bintu byose hanyuma ikindi naco nibaza ko kuri comité kuri fédération naho nogira ikintu mvuze nuko batotererana no bagutu du championnat duto city division ya kanga oya
harakenewe aussi na suivi suivi régulier Mm. apana kurindira amaraporo ngo abasange ngahe Bujumbura oya il faut ko haba iyo suivi uravyumva nimba ari verification ya régularité z'abajoueurs est-ce que réellement vous avez vérifié ça mwararavye neza ko kuko haje uriko arababara ubu muri kino gihe dufatisha ni club oya uriko arababara cyane ko iki kibazo cabaye hagati y'ama equipe abiri ni ni fédération federation burya ni fédération hajya ni fédération cyane kuko umva niyo iri responsable cyane y'ivyo bintu vyose rero habaye akajagari nga fédération igaragara neza nabi Nabi. au international Cyane. au niveau ya Afrika nibaze ko rero ni ibintu bitatu amakomite organisateur asubira arabe neza ibyijejwe bitamico ko verify abajoueurs yinsiste verify neza kandi rafise n'ububasha bukwiye bwugira ngo ibyo bibazo ntibibe icya kabiri ama equipe ubwayo asubire verify arabe abakinya bafate nk'abana babo ntasubire kuvuga ngo nibo bakora amanyanga oya niyo umwana akoze ikosa uramwihanira nuhamagara mu rundi ati mukubite oya hama kuntuze kuri yo niveau ya fédération naho nibaza ko batosura gutererana aya division canke aya championnat canke aya tournoi mato kugira ngo ibintu bigende kuko iyo baja kuba bahari ubu kare nibaza ko kitari guhaba kandi dushimire ko bashimye no ad hoc kugira ngo irangize iki kibazo kive mu nzira rero cyabiyumvira bikora mbere vyari kuba vyaheze kera yego nuko murakoze ariko nuko sinzi Alonso yuko hari abadukurikiranye basanzwe bazi kino kibazo kumbura ashobora kuvuga ati natwe biraducanga kabisa ati biraducanga ntitwumva ingene ingingo nk'ishobora gufatwa ariko turi kumwe n'umushinga manza nkano Chris Darno yageje kuduha umuco kuvyerekeye ingene ibintu bitunganijwe vyaguteza kuba n'igituma vyabaye gutyo nimba ahoba hari nimba ariho hari abantu babiri gusa kugira ngo duheze tumusezere aje mu bindi bikorwa sinzi yuko mugira ico mushikirije abantu babiri ba telefone kugira ngo ari ico babaza canke ico baterera umwana w'iwabo ni kuri 61 10 ubusa umwana w'iwanya ariko munyarutse kugira ngo dushobore kumuha akanya nawe nagende mu bikorwa vy'iwiwe Allo Munyanya amaze kugenda ariko munyarutse kabisa kuko ntitwo kwikorana twenyene ucumenga ingingo ivyo tuvuze ni ivyo nyene namwe ico mushikije twumve yuko aho gumenga ni ivyo wacu gusa Allo Munyanya Allo Oui Allo Oui turabumva ndi niyo nkuru mu bwiza kujya kabiri Aha niyo nkuru niyo nkuru ruyi Aha hamajeho icyo kibazo ko ndiko ndacumva urumva abamaze gutwita imanza bamwe barashyize abandi nabo ntibashimye ukuvuga rero bari bakwiye kuraba iyo komite y'abo bantu batanu nyene bakaja hamwe nyene ubwabo bose bari hamwe bakafata ingingo bari hamwe kuko Sari ivuga yuko hariho umuntu umwe yagiye kubasinya ibintu atumvirije batigiye hamwe n'abo bandi babiri basinye ubwa mbere hakaca haba n'abo bandi babiri rero nabo batarasinya urumva ibintu nyene bimwe igifungu bari bakwiye kuja hamwe bose ko ari batanu bakakivuganira hamwe ico kibazo hama bagatora inyinshi ibereye urakoze cyane we ni kubona urakoze cyane gose ngira ngo ivyo avuze ni nkame twavuga ideale vyiza byari kuba uko bose bahari mugabo nabo nyene nta tegeko ibafatira bari batanu bose bivanye na rya tegeko ryabashinga ritatomoye neza Allo Oui amahoro cyane Allo Oui turabumva hama yo kiko yarabyo cyo gushyira wa federation mato n'icyo kintu n'icyo barakwiye kugikorera Allo Munywanyi umunywanyi we yaciye agenda wewe hagaze yuko avuga ati ikintu c'amafederation mato barakwiye nacone kugikorera ko bakagira amategeko ayagenga kuko udukosa twinshi tukunze kuba muri ayo mafederation mato. Allo Oui, Kiki. Oui. Ni sawa? Na mahoro cyane. Arozo. Yego, Abbas. Yapuneza. Ni sawa Abbas. Yego, mumeze neza. Ni sawa.
ndamukiza mestre hamu amahoro ni sawa umeze bien turashima jewe ndavye ukuntu wabisiguye neza ego jewe ukuntu wasomye amategeko n'ukuntu bimeze n'ukuri leta yaratsinzwe ego birabafata cyane nabo mu Kongomani hariyo preve kandi baremeza yuko mu Kongomani yavuye muri Kongo akina muri championnat muri Kongo ego kandi natwe tuba tukeneye kurera izikura ijya pepiniere y'akazoza kejo Burundi bw'ejo kandi iyo rero irakunda kugaruka kandi mu migwi cyane cyane hanye imbibe n'antuzenye na Kongo ibyo bintu birakunda kuba uzurabe no muri ntuzenye hariya muzabumamuru za Delta kubera babegeranye na Kongo cyane tusanga bakinishije abakongomani bo ngaho maki heza gacayigaru bisubirira buvira gacayipoera ibyo bintu n'ukuri barakwiye kubikosora bakaza bararaba ega n'umurundi urashaka no kumuraba mu maso ukabona ati uyu umwana w'umurundi n'umukongomani urashaka kumuraba none nk'umuntu atazi no kuririmba Burundi bwacu ukatumuza vraiment ngo n'uyu n'umurundi ngo rikangwa ngo ariko kugira ngo ikipe ngize muri 3e division kinisha abana bakiri bato imana izogufasha bazoduga buke kandi barashoboye abantu baye nuze tize nziza ukabanodera umukoca mwiza twese twakuze dukina ku ngoro y'umugambwe kandi ugakura nyene amashashe mwisho kamenyera nta na 3e division twadufite ico gihe muga twarakina kandi ahantu bigarukira bigatera ingorane uri umugwi wagiye namba ari mu Rwanda cyagiye bagasanga barengeje imyaka ari basket umengo yari basket twatsinze bituzana ingaruka mbi kandi twagize frame ibyo bintu abaperezida b'imigwi barakwiye kuza barabiraba naho ubundi Delta nukuri uravye amategeko ukuntu wayasomye n'ukuntu wadusiguriye neza Delta ntiyigwire ngo iraja ngo kudekara ngo igire gute ngo yunguruze abo gusa basaba imbabazi bavuge ati turibwe n'ukuri tuzosubira tuzokinisha abana b'umugatumba kandi mugatumba hari impano ikomeye cyane impano z'abana batonyi ariko Abbas bajya bantuzenye baprenge omari Abbas bantuzenye ujya no mu defenseur yitwa ntuzenye Rucho aho mujama yakina no muri presse ntuzenye wo mu gatumba ntuzenye bariho benshi baruco bose bavuye hariya nibuka ba maripo wewe kifara mubonye maripo wewe naramubonye bajya abantu barakwiye abana babo barakwiye kubaforma bakabaforma bakaba barakomeye none mubagize sheki kandi bari batize kubera umukinyi umwe w'umukongomani kandi kindi nacyo nuze musongati bo barakwije abana bameze neza nta kibazo bameze neza bo Abbas murakoze cyane tugushimire tubashimiye ko mwatuzaniye umunyamategeko kandi adusigurira neza urakoze cyane batumire tuba bakenewe murakoze imana ibahezage urakoze cyane amen Abbas ngira ngo wewe arabisiguye kabisa byose nibyo yabisiguye ariko ari hano ntemeranya nawe sinzi ko nawe metre turi kumwe nibyo nibwo Delta Star novuga byashitse igakogwa ko novuga nayo makosa cyangwa nayo mategeko ariko mwadusiguriye neza yuko responsabilité za mbere zifiswe na federation zifise na organisateur hari yanyu sivyo gusa habayeho icyahabaye ni cyakindi twokwita novuga ugusamara kumbura ariko bifatiye hariya hejuru ariko n'ubundi nibwo bimeze gutyo ekipe nayo novuga iciye yijajara ntibibuza yuko iyo organisation iza igahana ayo makosa rero baza neza yuko nkuko wabisiguye neza maître yuko komite organisateur irakwiye kuyindi curo yokwiye guhagurukira novuga ico kintu cyane novuga avant ya tournoi bagafata umwanya ukwiriye wo kuverifya kuko ntaguciriyemo kubona harinze haza indi commission sivyo yogire igice kibazo cha Delta na Musongati quelque part ni échec navyo ikibazo cyari kuba cahereye muri komite d'organisation kuko barabifitiye uburenganzira bwose barafite uburenganzira bwo guhana navyo barafite uburenganzira bwo kuverifya navyo byari kuba byahereye muri komite d'organisation rero nimba ari kuri edisi kurikira komite irakwiye guhaguruka ikaba maso nimba ari uburyo bubuze federation kabushiramo mugabo ntibisubire kandi kuba nuko byabaye kuko mu byumve neza
kubona haje iyi komisiyo ni esheke kuri komite d'organisation kubwa turavye neza none uca bibaza kandi na komite d'organisation bari hehe mbega ko bari bajeje gukora ivyo nyene mbega perezida wa federation tuvyite ko yoba yagaye ibikorwa vya komite d'organisation akabiha abandi avuga ati dufate ke iso incompétent. Bon, kuri jewe ngaha twaba tuko turagiritse sivyo nidufate yuko yagaye ibikorwa vy'irya komite sivyo kuko yayishizeho canke yatowe arayirokonesa uburenganzira bwayo rero nimba nabivuze neza yayise commission ad hoc ni kuvuga ko hariho c'est spécial harimo aussi état d'urgence donc ça n'a rien à voir na compétence canke no kubona ibikorwa ndi kumva comité d'organisation oya ngaho nibaza yuko twaba tuko tura déplacer yego turabarengera kuko hari byinshi bakoze yego uravyumva rero dufate yuko niba president wa federation yafashe iyo ngingo suko yagaye ibikorwa vya comité d'organisation oya nuko yave état d'urgence champion ikirakereregwa sivyo atireka iki kibazo tukironderere abantu bacige bagiheze gihere uravyumva mugabo suko yagaye ibikorwa vya comité d'organisation kuko deja comité d'organisation irikiragira championnat wavuze ko bamaze gukina ama match 3 bisigura bari kukivide urumva bishobora kutare gukunda yuko baza kwiga iki kibazo mubyumve neza nukuvuga yuko si incompétence ya comité d'organisation ahubwo nuko peut-être bavuga ati il faut que kibazo ca avance ikindi naco iyo aja kuba ari incompétence byari kugaragara nibaza yari scandale muri zimwe kubimenya maye gusanga hari abantu bahinduwe etc uravyumva rero mugabo kitabuza yuko nabivuze nta nyamba ibura gahunze comité d'organisation iracafise vyinshi byo gukora byo gukosora sivyo ihereye kuri aya mategeko nyene sivyo ihereye banashima bakanayakurikiza cyane cyane nico nyene uravyo kuko yafise no kucebeka mukwaha voilà biratandukanye ukuvuga yuko nibaza yuko nta uvuka rimwe ngo yizuri ingobyi tuhe baita gute tuhe umwanya comité d'organisation nibaza yuko izogira gute izovyukiranya hame ikosora ibintu vyabaye kuko nibaza yuko nabo nyene abayigize aho bari nibamerewe neza kuko barabona neza yuko hari ibintu vyababanye gutyo babona nibaza yuko igiti yikora mu jisho rimwe yikora mu jisho kabiri ikindi naco subwa mbere canke ubwa kabiri metre muri ibi vyicaro bito 3e division baba ariko bararondera kuduga muri 2e division impari nkizi yinye zibura buri mwaka kenshi hamari impari ati equipe kanaka yakinishije abakinyi bavuye mu yindi association provinciale ati wanashima nikimenyamenya ngibi vyemeza turabifise izi mpari rero zamaziza kenshi iyo habonetse equipe iduga icicaro ariko ukabona mu ntango bagikina bose bameze neza babatekanye sikunyibuka ubwa mbere tukitana nakubwiye nti hari abantu ha mu runtu rero en terme y'ama equipe sivyo surtout ari equipe igomba iduge division haramwo aussi le jeu d'argent sivyo uburyo uravyo ati niba nari muri division yinye nkaduga amahera twara turonka adusaba menshi uravyo ati foko dukora gose ibishoboka kugira ngo tuduge rero bashatse kunyinyurana muri ubwo buryo naho ariko ndababwiye nce gituma hari aya makomite nce gituma hari aya makommission kugira ngo azitire uravyumva kandi rero ibuye riserutse ntiribacisha isuka uko nibaza n'ibyo bibazo byarabaye biratorerwa ishu abahamwe barahana uravyumva rero nibaza ko niki kibazo kindi caje kirabahaye icigwa gusa caratevye muga nizere ko bitazosubira hanyuma ikindi naco nibaza yuko ni fair play toujours nuko byari ivyo ndibaza yuko benshi mwavyumvise nimba ari hasi mushobora kugira namwebwe kuri YouTube murashobora ku butumwa bwanyu ariko muri kano kanya turashobora kurikura Maître Chris Darno tugushimire cyane kuri kano kanya duhaye kabisa nije ndabashimiye cyane hama naje yigize kuba ndumukinyi wa Arafat nka naje bongura Arafat yoce we wararengera ngira bya kuba kuja mu prescription kabisa c'est toujours un plaisir aussi nejo mugashoya mukankenera ndaharibe mwagize neza kumbira Maître wagize neza cyane gose kuko abantu nkamwebwe twama tubakena cyane siri tunovuga hamari impari hirya no hino muri football yacu ariko twebwe ahantu hambere hari turi
premier place novuga kugenda kwitura ni muri FFB muri kiyagi muri rya departement yabo ya commission de discipline ariko giye kubaza hari anye byukuri biragoye cyane gose kuronka biragoye cyane gose kuronka ikibazo nibaza muhura naco sivyo mugiye kubaza mugiye kurondera amakuru canke tuba tugiye kubaza yuko tworonka nk'umuntu yoza kudusigura ico amategeko avuga ico regremi ivuga kuri iki na kiriya kiriko kiribonekeza no vuga mu mpari zigiye zitandukanye muri no ariko ukabarondera ukababura nibaze yuko sivyo mpore sivyo mugabo en même temps ukune bo baba bameze ntibashobora kwiprononsa ku kintu kuri dossier itarashika ku meza yabo uravyo kandi naho yogera ku meza yabo kugira ngo iguma iri bafise kintu c'est confidentiel no bakashobora kuzogira réaction mu gihe bizoba vyaheze rero nimba bataza mu bumve basi omwe bakaza bagasigura amategeko nkuko dusiguriye amategeko je nuko wewe urumende bana na wegamiye ariko none kuza gusigura amategeko bisaba ikigamete umva akazi karabonetse oya zikazi gutanga umuco ati burya amategeko regremi ivuga iki regremi nibaza yuko bose baba bafise umwene bakora hari indani kandi nabo nyene bafise ibikorwa vyinshi byumve yuko kuza kumara isaha imwe ariko arasigura ikibazo kitaraba kiri hypothétique sivyo ati nne nk'ubu vyoshika ashobora gusanga yanyereye ugasanga yavuze ikintu atari kuvuga kiretse ari kibazo cabaye bize bagafata ingingo ngaha arashaka kugira icavutse ariko ati buriya aya mategeko yavuga gutya na gutya ariko naho ne pour éviter que abajournaliste bamwe bashobora gusanga bavuze ibintu bitandukanye n'ivyo amategeko kugira ngo ushobora gutanga umuco kugira ngo ntihagire umuntu ashobora guca hirya canke hino canke guca urubanza atabifitiye uburenganzira uti ibintu bimeze uko hama ingingo ntirafatwa ni murindire bizovamwo muzovyumva kugira ngo ntihagire umuntu aza kuvuga ngo nyabona ngo dufate par exemple nyabona delta bariko barayirenganya undi ati nyabona musonga ati nifise ukuri ivyo usanga abariko baratwumviriza baracuragirika cyane hama usanga bigiye guhera ugasanga umwe bariko ravuga ko barenganye niwe ariko ararenga urumva je nibaze ko nova ngavye ngira ndagize ico nterera je ndabemereye amantuze amatext amwe ashobora kuba arejisa federation notamment ivyo maritige kungene bigenda procedure nibaze ko kikiwenda za kubikurungikira hanyuma kugira ngo nimba habaye n'ikibazo vuga uti reka dufuye turabe yuko ho bari hamwe nawe uri kuravuga ati rero sasa buriya twaravye ingingo twayisoma burya handitse gutya ibi bivuga iki mbeba babivuga kwiki kuburyo nuwahamagara n'umuntu muri federation nako text ivuga gutya mwebwe interpretation yoba ari ya umva muzaba mumuhaye urufatiro avako mumuhamagara sivyo atanguje kuri yo litige nyatazi juste mwosanga nawe yagize ati reka je ndakunda ko bakunda bambara mayo za bleu ati je mfana bari nivyo kabisa ego mwakoze cyane reka nibaza ko tuzongera kandi cyane gose nuko reka tumutunze imitwe y'inzuzi hama tugaruke tubananya n'andi makuru